Kuba demokarasi irabaye importe sikosa kubera ubwa mbere twatwagwa n'abami buryo ugiye kurabara abasore bicwa bagashorerwa kwinka mu isi mukuru ya muganuro hari n'abahunga igihugu batinya ivyo bintu hatwara umuryango umwe abo umuryango umwe abandi bakameneka amaso abasore bakicwa mugabo twaje mu ntwaro z'amakude turi musi mu ntwaro ya demokarasi mbega icoduha gahingwe iyi ntwaro ya demokarasi ziya nkingi zisanu za demokarasi zigashirwa mu ngiro ikibazo kiri burya tuvugana ukuri aha twese kumunamye ndabakefa ndaraba inyuma abantu ahandi twaye twambaye amakoti tuyambara tuyazi ngene dutaha nibaje kuzana imodoka kumburwe ugacwita mu nzira ije tubona abantu batacambara amakoti aha uraye biratusanga rugiye twambarira tuvyoroshe aso déplacer niyo n'ingorane y'umuzungu iyo n'ingorane y'umuntu yazanye demokarasi ça c'est impossible wavuze ibiture moi j'étais directeur commercial à la Rona. J'ai montré comment on a volé plus de 50 millions. Mes amis les pères de partis politiques barabizi. Nabwiye umukuru w'igihugu ni none byukuri mu matubwe duhindira ibintu. None jewe ndiko ndazirika wundi. Ko nerekanya abantu bibye amahera plus de 50 millions. Ngibi byemezo byose. Inspection zaraje, iperereza ryaraje. Baravuga ati yata directeur commercial aya mara ni yamenyeka. Il y avait d'autres argent réservé pour. Tinyande yagure mu intebe z'igihugu cyose nguremo n'amamatera mugaba abashefu ngo catuyaguramo imiduga ndamubwiye mukuru igihugu mwame none mushaka duhindura iki dukora iki inyisho yabaye iki kunkura mu kazi none byo n'abazungu icyo ndio kimwe baciye bamereza mu maferi moje none ni kibazo cy'umuzungu sati icyo tuje mu logique ahubwo naho narashika kuri conclusion dusaba batwara bahindura ibintu igihugu ntigipfe kigendere tukibona kuko byo nico kumbwira yuko kwerekana umuntu yivye amahera nta cana akoze muri leta giswika mfise kaziye zisere vyereje mfise amahera ngira ngo uri intebe ni matera z'abanyeshuri inyishu baca bankura mu kazi wibaza ko mfise rumuri ngana gute mutima wibaza ko binivurwa none nazitiki none bifuza ko dukora gute duhindura ibintu cyangwa twonona ibintu mu gihugu rero upriviliza bonona ibintu abatabyonora gashoboshe areka vuvurekwa qu'est-ce que vous voulez? Njye tumana bati rege nyana abantu bagize ibintu ukora demokarasi amatora ni kimwe mu nzira ya demokarasi turi kumwe na Kefa niwe nabwiye ati je ndafise amakenga ati burya amatora 2025 turayahebye nta ngorane twavance mugabo abahungu bari muri bureau de vote les jeunes intellectuels nimba ibyo ba Kefa muri ko muravuga ko amatora yibwe aba jeunes bakaba bari impliqué ati burya tiko turakira ingorane mu gihugu kubera wibuhetse ukaba wigisha uri mugongo nimba bagiye muri vol ari abanyeshuri baje amashuri bari byaciye bikura ku matora y'abantu z'aba conseil communal bawa jeune nyene baciye bajya amahera ati kumbure bwa mbere byayijanye reko bo tuyajye baraza kajagari kabaye ku matora ya conseil communal bakajya amahera bamwe barapfunzwe n'isa kubera icyo badana ko bwa mbere mutadupfunze ubu mudufunga tuzirike harababivuga uko nyene abati no ko bwa mbere mutadufasha ubu tuko turazirike siminyanyiro muzindi icyo ni kibazo cya demokarasi importe cyo tuma rero bava ngo demokarasi yazanywe n'abazungu moi pas vraiment iyo yaraje sawa reka basi bivuga muri demokarasi c'est principe tuzigerageze hama avuga kahise kabi wijanswe surike kahise kabi yaje maramvuga ikintu kandi munzo gishimangira usabe yuko abantu bose babonye ibyirindwi na kabiri babonye ibicina na gatatu batuvira mu ntwaro haza abantu batabonye ivyo bintu kuko nivyo biko biratwononera ugiye ngaba abahungu badanazara imikasha bahejeje amakaminuza babanye neza amoko yose intara zose uri kuri baje mu gihe cya gatatu umurazi yo twavuye ngo bigira bisubira ibiki turi muri monde nouveau monde yiruka cyane n'isi y'iterambere mugabo internet yabutse none iyo n'ingorane y'umuzungu yadukoronije mugabo aca bikora byose bakabifatanya n'ivyo na gatatu ivyirindwi na kabiri pour ne pas avancer kahise kabiri rero twarakabonye niba kandi keneza mugabo hisigeze moi j'étais en Italie turiko turiga ibijanye na electronique moderne n'ijanye n'amajet de hasard bakubwira bati ahisigeze uno munsi on ne peut pas échapper à la technologie nouvelle ahubwo umuhinga wabyo il se conforme kumere mukandi no kwandika tesi mayibonye turiko tubati none kama feruje yose yapfuye hama niba yasubirize none abandi none ibintu nibiki mu Burundi twazanye amaferuje yose yapfirye rimwe none igihe bayazana nta departement yo gukurikirana amaferuje baze barayakora bazanye amatara yakayegira afise amapano n'imbere ya Assemblée nationale ari gipolisi barivye bateri na pano hejuru
n'imbere yigeze kuri Gardiner hari kandi y'igisoda barinde mu kuzimu baratwara bateri baratwara pano iyo ni ngorane y'umuzungu yadukoromije imbere ya peseri hajya ku maperimi baribye bateri baratwara na pano hejuru nico gihugu biba mu ikambi bagatwara ibyo bintu bamenye iyo ni ngorane y'umuzungu ça n'est pas problème on a besoin de leadership très fort et on a besoin de bonne gouvernance c'est tout hamani ikintu giye kimbabaza mu buzima cyane gose uno musi bariko bafata abana tubashira mu migambi itwirizwa rigenga imigambi rivuga ko état d'imo parti politique 18 une personne est atteint 18 a évolué c'est-à-dire ikibanza c'abana si mu migambwe kubera umwana adakwifatira ingingo a 18 ni nk'ivyo muri Katolika kumbure batiza abana bakivuka mugabo ugasanga nico tuma mucengera bapaniko tuberose abakiristu benshi kubera umuntu amaze kwiga aravuga ati niya bambatije ndi umwana reka ngira ivyo wanje conversion niko bari gufata umwana do mwedo 18 ukamushira mu mugambwe kandi zikadofata inga pre 18 je nababwiye iyi migambi iri kirashira abana bakibato mu migambi mugira imana mubigisha bagarukire za fondamentale batari mugabo bakazugira kaminuza bakazimara nibo bazobasenyura ntibazokwema ibikorerwayo kandi barize bazafite deontologie professionnelle itabemera ayo manyanga ico ni kibazo none hari umuzungu ariko avuga ko abantu bashira mu migambi urube gitu bwaje ibyo ni byanditswe d'abord ushaka kubishiramwo genda uhindura ubwirizwa shingiro cyangwa uhindura ubwitegeko nk'imigambwe uvuga ati umwana wese arakwiye kuja mu migambwe hama natwe rero tuzana abandi mu migambwe tubashiremo hirya no hino mugato turiko turica ikibanza cy'iki cy'umwana ndiko nderekana ko ibyo abantu bavuze ubwa mbere navyemeranya ko la demokarasi importe ifise ingorane kubera yazanywe n'abazungu no dukurikize n'ivyanditswe dufise data tugerageza ibyo navyo ikindi kintu kimbabaza ariko tuvuga n'ukuri uno munsi abatwara bose ce sont des rescapés de victimes de 72 ntaco bandire parenthèse mugabo banditse lettre ouverte bari cyari ngaha bandikira buyoyo abagwanira demokarasi bari cyari bazima nivyo bagwanira byari bito bagwanira kudakomira kubwambwe kumoko ku ntara ivyo nivyo bagwanira kutagitunga rya leta urumwe none ibyo abo bantu nyene babibonye nabo nyene bakiri bazima uhebu byanke kubikora n'abantu babikoze bakiri ngaha indani batumeka bagwanira demokarasi n'imyicare mwege mwariganira cyane nakanga mwaniganira iki gace bakora ibyo basaba babigwanira niwe mwariko maravuga ngo twicarane tugire gute ona PS byaraza ahubwo dusaba abatwara nibatumeko bari bose data bagwanira demokarasi bagaheba ubuzima bwabo bamwe bandika amaletere ouverte bari cyari bazima atigiye mwandikira buyoya mwashaka iki kimwe bace badukorera ibyo bareke bace badukorera ibyo data ibyo bari bose bagwanira byari Honorable Olivier yabivutse uno munsi babwiye ko abakonseil communaux baje gukora amatore abazoja mu departement ya commune ibyo bibanza nta appel d'offre yabaye nta candidature ba deport none abantu bazobatora gute ko je mugambo bataravuga ati nawe uzana abantu none bibanza bidasaba kudepozwa byigwa na conseil communal abantu batora gute babakura mu kirere uno munsi twagize decentralisation découpage administrative mugabo rafa passe nabanya guvernere bose bandika makete ngo guvernere ngo nakira bene gihugu ku munsi wa kane none guvernere guma bakira abantu gute kandi mwagize decentralisation nagira mwaje gufasha abantu muvuye ku ntara 18 tugiye kuri 5 hamubandanye wakira abantu sadire ko umuntu wasigaye avubukinanyana aje kurondera guvernere aje yigabye pour des semaines uko bati sinzi igihe nzomubonera n'igihe nzogarukira usigusetse Jenze kwa bwati nanze ko aba guvernere bandika ati banya ko barongoye amazone mutegerezwa kwakira abantu mukabatunganiriza uzorindaza nuzo bambwiye ko yaciye kwa chef de zone byanse yaciye kwa mustaneri byanse muga ngo namwe nakira abantu ngo kumunsi bakanga sadire tumwe muri ya system kandi twashiteho system favorize abantu muga atacirikira gute atacirikira bafasha hari cyaba DPE 18 z'intara zitakiba hari cyaba DPE 119 makumi natakiba none munsi hagati hasi nindareka yatunganye by'indero uko DPE meri ntagenda yitwa DPE meri ntikibaho nta DPE bubanza kibaho none umuntu aza gukora gutu n'umunsi hari cyari DCE mutimbutse none DCE mutimbutse na DCE nahango baza guhurira he kwikominari imwe n'umunsi ibyo bintu nta ntara mu 18 zigihari hari zitaba muga abantu baracaha none kuno munsi amashuri yatanguye ministre ariko arakorana nande hasi bamufasha gutunganya iby'indero gushika hasi cyo tumaragenda bazwa cyane kubona abantu babonye experience de la démocratie bakabona ingene ibintu abantu bakumira abantu mugabo gashaka gukumira abandi kw'ibyo bintu kuko gumane wegeza abantu inyuma umenye ko to utare nabo nyene batazokwicara
nicyo kimwe nuko wofuta imigambwe uno munsi uko wofuta imigambwe mu mapuro ubahaye gukora imigambwe yo mu kinyegera rapfa pasari umuntu muri Botswana ariko ndatumirayo kumwaje visiteur Botswana Jokone ndiko ndamutumira aturaze mu Burundi ni sawa inyishu yampaye yacyambira directly ngo I have the first to do some research about your country directly bane mijamba I have the first to do some research about your country abandi aje kuraba umutekano ingene meze kuri muri Botswana babwiye mu Burundi avuga ngo the war again ubwo bazi ko Burundi ari intambara kugira atazobanza kuja abirondeze ico gihe cy'Uburundi bukifashe gute kimeze gute niyo asanga atagitoro abanza kubaza nzokwideplace gute nzogira ingorane zimeze gute imba ni kibazo nico tuma rero duhamagara gukorera neza ibihugu kubera bira affecta n'abategeka kuza mu gihugu d'une manière ou d'une autre hari indi ngorane mwe mutavuze rero ikomeye cyane ibi bintu twadukanye ko abaja mu nzego bose bategerezwa kwiyungunganya biriko biratwikira igihugu kuko turaba JJ party uno munsi abateze ko mabede naho uri muhira bandanya kazi tana amasinyatero bandanya urakora aba guverineri bafite amajite kugira ngo no mwijoro yakira abantu mugano munsi nka guverineri ugiye kubiri wiwe wahura n'utwara igipolisi na procureur nabaje mubona ni woje ngamwe namenye igihugu gute negera musanga muhiri wese 2 z'ijoro saa 3 ibyo bintu mukabikompliwa hama gakora akazi nawe ukaja ukazi Sadino munsi musanga muhira nimushobora kuyaga kubera iki ivy'akazi na boycott après de service tugiye mu byacu tugiye kwiyungunganya akazi se fini ora akazi gatezo kubandanya uri hose nicyo bituma abantu bahabwa amayenandanse sadireke ibagire uburabaho ubandanye ibintu mugabo rafa pasi nagiye mbona ni mudeje wa OTB haji impande ya Crystal Palace zijanze bariko bari transformwa zubakiyemo akabare hakuja kuba mu nzu ya leta kugira abandanye akazi ka leta inzu zarabaye umusaka inzu za leta baja kubera mu zabo bariko transforma bagira akabare kuma kwa mituwera agira baka masare do conference Bururi kandi jeje kuvura abanyagihugu babuze imiti kubera iki kwiyungunganya icyo rero mwe mwagiciyemo yuko kiriko kironera igihugu cacu ibintu bijanye no kwiyungunganya muri leta icyo nacakurangiriza ko rero turemera ko hari byiza bya demokarasi tumaze gushikako kuko no kubaho kubivuga ngaha ni ngendo ya demokarasi ariko icyo nagenda yabwire nuko hariho vision 2040 na 2060 burya ngira benshi nuko batarayisoma ifise 3 anges 5 piliers et 22 objectifs uzosome preambire ifise impapuro hafi 3 iyo preambire irarezima ibi byose bizoshoboka ariko climat d'affaires bari favorable climat politique aseni byose barabivuga mu byo bintu sadire ko preambire vuga ibindi bizoshoboka ariko habaye climat politique aseni climat d'affaires favorable niho nibindi bizogira gute bizoshoboka niho tanga gukumira imigambwe mu nzego ukavuga ko ari office wenyene uzaho byatugejeje rega nta usomera basoma induru babona abantu twarahuramye twaritekerereje menga sava ariko nitwabandanye biturimo nagira mvuga muhinga yavuze ngo truwa derive autoritaire araba ngo démocrature coup d'état président arico yibagi mouvement populaire hamwe vya muri Nepal shiramo bine mouvement populaire mouvement populaire irajoboka uko muri Nepal barabuze wabikomandisi nubabuze ro chef gushikaho umwe avuga ati ministre atereka basifata ibintu ambe kwera muri byayanga mouvement populaire urashobora ko kwamitiriza abantu ukabasonzesha bahagena n'amaguru ngo nabashoboye ya politike ya munyare urumva ngo ni sawa ukibaza ngo munyare isawa mugabo kujya abandi byabashikiye ntama nabiputse none ka bose babonye byabaye nindi twabonye byabaye abami ntibapfuye ku butegetsi abandi ntibagiye kunyene bigenda bimeze uko nahora ku ngoma ndibuka imwe bavuga ni blague en 2018 hari umutegetsi yarakomeye cyane umushikiranganje njya kumutereza wanashimara mu mafaranga icyo namwe ati mugabo afise ikibazo abantu bose barakwidogera kujya wenyene ati abantu wakira mu yage ati yo ni defo acamira mu kutakira abantu no mutekano wanje no munsi sinza hari neza mugabo harazwi ariko nibazimane mufasha kazovayo azoba yarize bitari biki kweva kutakira abantu ngo no mutekano wanje
n'umutekano wawe ujya wenyene agwana wenyene. Nibyo nagira ndangirize ko murakoze.